Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Muri irya minsi Yezu yaciriye abafarizayo uyu mugani avuga ati: habaye umuntu w'umutunzi yambara ibisayangana ivyoroshe akamana inzimano. Hakaba n'umworo yitwa Lazaro yamajyamye ku irembo ry'uwo mutunzi, umubiri cari gisebe. Yifuza utuvunguka tw'imikate twakoroka tuva ku meza ya wa mukungu, mbere imbwa nazo zaza kurigata ibisebe vyiwe. Hanyuma wa mworo arapfa, abamarayika bamujana amaboko ya Ibrahimu. Wa mutunzi nawe arapfa, arahambwa. Ari mu kuzimu arangamiye, nawe yariko arababara cane, abona kure Ibrahimu areze Lazaro. Ashirijwe hejuru ati: Ibrahimu dawe wacu, ngirira ikigongwe, ndungikira Lazaro akoze isonga ry'urutoki mu mazi ahorosha ururimi rwanje, kuko ndiko ndicwa n'izi mbeya. Ibrahimu arishura ati: mwananje, ibuka ko waronse itunga ukiri kw'isi, nawe Lazaro akaronka amagorwa. Ubu rero ariko arahozwa nawe ubabara. Vyongeye hagati yawe natwe hazokwama imanga nini ibuza abino kuza hiyo, n'abiyo ngo ntibazino. Wa mutunzi ati: ndagusavyeho dawe, rungika Lazaro umuryango wa data, kuko mfise abo tuvukana 5. Ababwira uko bimeze, ntibazohave bagwa nabo muri aya marushwa. Ibrahimu aramwishura ati: barafise Musa n'abahanuzi, nibabumvire. Nawe ati: oya Ibrahimu dawe wacu, ariko wazutse abashikiriye niho bazokwigaya. Ibrahimu ati: nibatumviriza Musa n'abahanuzi, uwapfuye niyo yozuka ntibomwumvira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Iki gihe cikarema ni igihe cyo gusaba igihagararo gikomeye c'umuntu amenya kwizigira Imana, kwishimira Imana. Ntiyishime wenyene, kandi ntahava asanga ariko arishimira abantu gusa, ngo asanga ariko arishimira n'ibintu, amatungo. Uyu mutunzi yarishimiye amatungo, bimutuma atakigira ikibabagwe, aba insensible, akaba indifferent. Hajya nta kintu kibabaza Imana gose nk'umuntu ari indifferent. Vyohimba Imana ikabona umuntu nyene mubi araho yita ko ari mubi kandi akabigendera, hakubona umuntu umenga ntakonje, ntashushe, ntumenya uwo ari we. Kandi jambo murazi ko ryanditswe mu gitabo cy'Abasha umutwa Yohana ngo ntukonje, ntushushe, nzokuruka. Umvemo. Indifference ni ikintu kibi gose, kandi ngo burya ibintu birapfa mu buzima bw'abantu, ngo kubera abantu benshi bari indifferent, ataco bavuga, ata nico bibatwaye, umenga ntaco bivuze kuri bo. Ibintu bikononekara, bon, twebwe naho duhagaze twibereye yuko turi netre. Muri ibintu byo mu gihugu cyacu bigoranye, twebwe turi netre, aho duhagaze nta nahamwe, turi netre. Burya imbere y'Imana nta neutralité ibaho. Neutralité irashobora kubaho mu bintu bimwe bimwe, ku bice bimwe bimwe by'ubuzima bwabo, ntishobora kuba imbere y'ikintu cyitwa iciza n'ikibi mu mutima w'umuntu. Ntibibaho. Turashobora kuyifata kuko twanka gucira urubanza rubundi, mugabe ikibi kiguma cyitwa ikibi, iciza kikitwa iciza. Tuze turitonda. Uyu mwumvise uyu mutunzi ntabavuga ngo yarivye mu kiga ca leta, ntabavuze ngo yaratoje amakori menshi arenze, ntabavuga ngo hari uwayanyanganije, ntavuga yuko hari uwo yaririye urubanza,
byose yabironse mu bugororotsi, mugabo kubera agahimbo kabi ngo yamaninze imano. Abantu mwama mu bintu byabeye ikari, ugasanga murasisa, ugasanga hari igihe umuntu agindukira akiraba, ukabona ingene ubuzima bwawe buri mu bintu bihanitse, gari gushobora no kuba mu bindi bintu bigereranye, ukaramira ubundi buzima, ukaduza ubundi buzima, kandi ugasanga uvyamamwo. Erega n'ikibazo gikomeye. Abantu twama mu misi mikuru muri iki gihugu gikenye, ico si kibazo gikomeye. Ugasanga imisi yose ni mu maresitora, ni mu biki, ibintu bikomakomeye, kandi uzi neza ko hari umuntu wamuca iruhande abuze lo minimum necessaire kugira ngo mara umunsi. Ikibazo naho atagusaba, ubuzima bwiwe uko bumeze, igihe butakubwiye ijambo, ntibinda gusaba ngo nuko ategerezwa kuvyatura, mugabo warategerezwa kugira umutima palpite, ukavuga uti c'est pas possible, uyu muntu ntari mu iteka ryiwe, nanje nirirwa ndasesagura. Yega niyo byashikiye umutunzi, yama yirenganira ngaha, akamubona ngaha aryamye ngaha, Lazaro ntawe atubwira ngo yaranamuseze, mugabo yaraza akicara harya. Igisomwa kirakaze ku buryo bw'uko kitubwira yuko Lazaro yarageze ahantu atitwararikwa n'undi muntu wagira uti yarashoboye kumuramira, kandi akamugirira neza gusumba, kandi akaguma ari wa wundi iteka rikaguma ari rya rindi nyene, gushikaho yibagira uwo muntu, akaza kurigatwa ibikomere vyiwe n'imbwa. Imbwa mu mico y'Abayahudi ni igikoko gihumanye. Hariho abantu batubona umenga abantu bagowe, umenga barahumanye, n'abantu Imana yavumye muri ubu buzima, hano bagira igihe bikagorana mu buzima bakicira n'urwo rubanza, bakumva umenga ntaco bari, ntibazi ico baziye muri ubu buzima, agaca baho vaye kevaye, agaca baho umenga ariko kuri izo mbwa kuza kuri gati gikomere ca Lazaro, muze murabe imbwa iyo ikomeretse ntigenda kwa muganga ngo bayishireko betadine, irafyeta igikomere cayo kigateba kikuma. Mu mate y'imbwa abagomba kugira amarosheshe, muragenda mugire, hariho umuti uvura ibikomere, kandi imbwa ihayifyeta ikintu atari kigomba kurya, ibiri kiracereka douceur na affection. Umutunzi amatungo akayishimira, ngo haragowe umuntu yishimira abantu n'ibintu, mugabo ngo yirengagije Imana, gushikaho umutima ucikibuye, wazimiriye mu bintu gusa vy'ukuryoherwa inzimano be ikari biki, ntashobore kumva na gatonya umuntu aryamye iruhande yiwe, ariko akaza guteba harushwa ikibabagwe n'imbwa ziwe. Imbwa zikagira ziti databuja ni gitimbayi, nta kigongwe agira, reka basi tuge tukugirira impuhwe, dufite ibikomere vyawe turabe yuko vyo kuma. Umuntu arashobora gushikaho apfunga umutima, agatakarira mu bintu vyiwe, ntashobore kumva umuntu ababaye hambavu yiwe. Kandi ukubabara gusa si ukubabara gusa ku vy'umubiri, ninge n'undi ashobora kubabaye ku mutima, ugasanga urugaranye gose wawe bikakunanira gusohoka ngo vy'ukuri uramutse uwundi, uzanira amahoro, uzanira akanyamuneza uwundi, uzanira uwundi kubona yuko yibutswe, ashobore kuninahaza Imana. Ibyo bintu ntituvyibagire, ikarema iraza ikadukomakoma ngaho, kuko abantu uko tumeze tugomba kwiyugaranira iwacu, tugaca tubobanya kurotirire ngari ya hejuru, ugacushirako na concertina, ugacanika kuti hari shemesha, si shemesha gusa, hariho n'intambwe zo kurya. Umukama akadutumira kumenya gusubira kugaruka kugira umutima w'ubuntu. Uyu munsi nivyo hari igihe abantu bacagira bati aba bantu baratubesha, naho batubesha mugabo hari ikintu
hariho ikintu nimba kubesha mubwire nyene ko kwa kubesha uheraho nyene. Ni ibintu bikomeye cyane kuko ubuzima twese ntitugire tuvyibagira, turabana b'Imana, twese twavuye mu nda y'urukundo rw'Imana, turabana bayo. Ahantu ko ntabasomeye amajambo y'abera ndabakomakomeye n'umunsi nariko ndasoma ibintu vyanditswe n'uwitwa Basile Mweranda, mubo bita les pères de l'église, n'abantu bakunda cyane abantu baboro. Kuri bo umworo ni nk'iteka, umworo amutumbereye akamusaba akamutakambira ni nk'iteka Imana imuteye. Sinzi ko hari abantu ubona yuko hagera igihe akumva umenga arananiwe agatangura gutukana abonyaboro batonziwe, ati waruzi iteka Imana iguteye mu kukurungikira abantu bayo. Ariko abo busine bazo ko ariko tuvyumva. Mwibuke ya nkuru nziza y'indeza agira ati narashonje murangaburira, nari kavantara. Ego nivyo, kandi umuntu agaheza ntabikora uko ariko kose akabishiramwo akenge. Mwumvise igisoje twatanguriye ko uyu munsi ngo no kubangira kamaro, akabikora ku buryo bigira akamaro, ntabigire gusa kugira ngo yikure atekanye haza umutwe yuko yakoze neza imbere y'Imana. Ubwineza wayishikanya aho yategerezwa gushika. Ko ari gushaka gusanga turiko turafasha boro mugasanga turiko turabica. Nituriko turabafasha kugera aho bashobora gufata mu minwe ubuzima bwabo, hanyuma ejo nawe akazoshobora gufasha abandi gufata mu minwe ubuzima bwabo. Hari umwana ashobora kuza abwira ati ntabara, ukamubwira uti wewe sivyo bikenewe ko ndagutabaza uyu mwanya, uraza twicare hamwe tuganire ikindi kintu cyo gutabara gusumvya. Ukamuha igikorwa canke ukabanza ukamusokorora mu kinyoma cari kimurimo. Hari umutamakazi ari hano yigeze kuza, ntiyarazi ko ndamuzi, araza aranganyira arandamutsa, hanyuma catangura kuntera udukuru ati yo ati kandi patati ngo kandi ndabona umenga ungana na babahungu banje. Aratanguye rero ngara abahungu banje uri ntore ntiworaba tawo kuryosha ryosha. Catangura kumbwira ati arafise umuhungu wiwe agwaye, hanyuma takumbwira ngo nagomba mpave simba kumuraba, ne nabuze ingene nshika kwa muganga, ntaya kabisi woma. Nari nzi neza yuko ndayamuhaye acagenda kunywa agacupa hano. Candavugira nti yarazi ko nkunda cyane abagwayi, ntahubwo imbere yuko nkwico tuja amafaranga ya bisi uje kumuraba, ingo tuwari tujane tuje kuraba ingene amerewe. Abona ndamufasha, diskuri kirahinduka ubwo nyene, ngo kandi ngo abana bo ngo singene mumeze, ngo agombye kwita ko ndumubeshi. Rero ndiko ndakubesha, nayashi navuze ko mbeshi, nti ngo ahubwo tujana mwagira ugende tuje kuraba uwo muhunga gwaye wawe. Acariraburanirwa mu maso. Nkuyo iyo ndamuha ayo mahera kandi sanzi ko ayo mahera aza kumwica aza kumwinzoga, naco nabandi amufashije, sinabambaye ngira akamaro mu buzima bwiwe. Mugabo kumusokora mu ico kinyoma ikamuvamo, ejo ndamugiriye gutyo, ejo ndakamugira gutyo, azogikira asubira hagarara ukundi gushasha muri we. Nidutinye rimwe rimwe nabo nyene kubafasha muri ubwo buryo. Mugabo mu rupfasoni umuntu adacafata nabundi, adacaza n'uruwundi uko ariko kose mu kiyago nyene. None rero dusaba Mukama kugira ngo nubundi naboro bandi bose, hariho n'ubworo butivuga, ubworo bw'abantu usanga ari boro mu mico, mu ngeso, mu nyifato. Abantu bagowe kubera karimi kabo, abantu bagowe kubera ingeso mbi canke iriya. Nubundi bworo ntubugarukirize gusa ku bintu biboneka ku mubiri inyuma, no ku bintu vyo mu mutima, mu mimerere n'ingeso z'ubuzima bw'abantu. Gutyo tunabikore tugira tuti ubwa mbere twishimiye Umukama,
ntitubigira ku bwacu, ntitubigira ngo tumenyekane nk'abagira neza, ariko ubwa mbere kugira ngo Imana ininahazwe n'ubuzima buryohe hafi yacu. Hari abantu iyo badushyize hagati kubera umwitwariko mwiza bagira ku bandi, ukumva ubuzima buraryoshe. N'abandi usanga umenga Imana yarabahaye, ukumva umenga ahashitse ni gwaserera abantu bose, ni tension, ubwoba niki. Canke ugasanga umenga uratuma umuntu adashikuka muri we ngo ingabirano ziri muri we zisokoroke. Gufasha neza umuntu umworo kandi wizigiye Imana no kwibuka yuko uyo muntu kugira ngo abeho hariho ingingo y'Imana yasokorotse mutima w'Imana igatuma abaho, kandi ku Imana yaramuzanye muri ubu buzima si umuntu arenze ko, yaramuzanye kuko izi neza ko iyi si mukeneye, arakeneye abandi n'isi iramukeneye. Nta muntu afasha neza uwundi nk'umuntu amuhaye akaryo kuko inema Imana yanyegeje muri we zisokoroka zikabangira akamaro. Abantu murihira amashuri abandi neza gushika bavemwe abana, nari kubakomera amashi. Nta kintu kiryoshe nk'igihe ushoboye kubona umuntu yaravuye hariya mu gifuri asigaye yoga amazi akamufata akisiga agafreshere kakaza akambara agahuzu kakamuberega. Rero n'umuntu kubera bavuye ahantu mu gifuri naho umwambika neza kuko ataramenyera neza ibi, usanga umenga biramuroka, umenga n'ibintu ahadikirije. Mwibuka abantu bose babagiriye neza gutyo, sinzi ko muhora muvyibuka. Wibuka iyo wavuye, hari abantu benshi bavyibagira. Ukengurukira Imana hanyuma nawe ubeho wumva uti ndiho kugira ngo undi nawe nyene asokoroke mu bwiza bwose Imana yamuhaye mu kumuremana ishusho yiwe. Ntibikenewe yuko uzorinda kubivuga. Hari abazoyibona bakenguruke, abandi babyitirira ibindi, abandi babigira iki. Tekana, we wuzuki urazi icyo uteramiye imbere y'Umukama, urazi icyo uteramiye imbere y'Umukama. Gusa Mukama kuba abantu bene abo batuma kuba hambavu y'abandi basokoroka mu bwiza bw'inema zose Imana yabahaye, kuko ari abantu bazi kwishimira Imana. Tari abantu gusa bishimira amafaranga. Maze ko abantu muri no si bishimira amafaranga bagira ati wewe no kwica nkana kuriha. Nito abantu bishimira amatungo. Murazi ingene uyu munsi bigisibije iwacu, abantu tukishimira amatungo ku buryo dusigaye turogana. Ujya arandusha itunga reka ndamukuremwo. Uragowe nutavyihana, nutabivamo ngo uvyishure, uragowe. Kuko uzohakwa gusanga ubaye nk'uyu mutunzi atagira izina. Mwumvise uyu mugani? Uyu mutunzi nta zina bamuhaye, ntariho izina imbere y'Imana, ntariho izina imbere y'Imana. Igihe cyose uguma wiha wewe wenyene n'utwawe gusa, nta zina uri kuriha imbere y'Imana. Impere yawe n'ivyo nyene bizogarukira ngaha, bizogarukira ngaha. Aho nyene aho hanze bisigane mbere n'abandi. Nijyo uzotwariye kuzimu, hariho abantu baza muri anterema kugira baze kubigusokororamwo babandi bagiye. Maze ukara abantu baza kuzukura abantu bahamvye kugira mukuri igeshe nete ya noro mwamuhamaye, mwe muyimuhambanira iki kandi yari gushobora kugira akamaro. Hari gihe bahamba umuntu ugasanga bamusharije ibintu, kubangira akamaro, kuba efficace, ibintu ugiye gutekera hariya. Ego turashobora guserera umuntu urukundo twari tumufitiye, mugabo nawe tuje mu nyifato ndenza rugero, ukabona yuko abantu basesaguriye ku mupfu yigiriye, kumbure yogaro akababwira ati ivyo bintu vyose mundemereza, genda mubifashishe bari abantu banje size, genda muntabarire naka size. Rimwe tukanarengera ibintu vy'ama emotion vy'amasantima tukaba efficace. Imana irashaka ko tuba efficace mu buzima kuko buba géré par l'efficacité.
ntitugume gusa dans le sentimental. Dusaba Mukama kugira ngo ikarema izira dushikana bene aho ikore ku mutima wacu, dushobore kuza turikora ku ngabirano zose dufise, turyosha ubuzima hambavu yacu, kandi tuba abantu batuma umwe wese hambavu ya mugenzi we hari ingabirano shasha yari inyegeje imusokorokamo. Kuvuga uti jewe nzoba hambavu ya naka, umwanya Mana izoba impaye ko tumarana, ndamunyegurure mw'ingabirano yararimwe atarazi, aho yari ko aribaza ko arimwo asanga ahubwo hari ubutunzi bwari bunyegeje, gusa hari habuze umuntu amwunganira ngo busokoroke. Amen.